mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze bisamiriza mu byo wacu Bikira Maria ijuru ry'Imana iwanyu ijuru ry'Imana iwacu. Tubaha ikaze muri kino kiganiro cy'ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Cuno munsi turi kwigenekerezo rya kano kwezi kwindwi umwaka wa 2020 aho nyine twatanguye y'amezi abiri kwezi kwindwi no kwezi k'umunani yahariwe gusabira no kwegeraniza imfashanyo maseminare n'amanovisiya, ndetse akabara n'amezi kandi ahari igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Reka rero ndabaha ikaze mwebwe muri ko muradukurikirana muri ngaha i Burundi, abariko baradukurikirana muri mu bihugu bibanyi, ndetse namwe muri mu bihugu vya kure mudukurikirana ku bingangurukana bumenyi. Ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi mwateguriwe kandi mugomba mushikizwa na jewe Joseph Nizigiyimana. Tudatevye duce twinjira mu idonido rya kino kiganiro. Bega Bernadetta kutakije na televiziyo ivyo uriko urasoma nibiki? Ni wowe utazi bigezeho mu bikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Uvuze ibikorwa vya papa? Ego. None ko umuvyeyi wacu papa tuzi ko afite icicaro i Roma, ivyo bikorwa birangura ni iwacu gute? Mu nama y'Episkopi Katolika hari igisata kijeje ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo gikorana n'ibiro bijeje ubwo butumwa ku cicaro c'umuvyeyi wacu papa i Roma. None wari kusoma ibijanye n'izo nzego? Oya, nariko soma gatabo ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi vyasohoye. Na gatabo ko kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa cyo gukwiza hose inkuru nziza citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Na gatabo ko muri aya mezi abiri mu Kakaro na Myandagaro uyu mwaka. None muri aya mezi abiri ukwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani ibikorwa baduhamagariye mwako gatabo n'ivya duhamagariwe gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe. Aho duhamagariwe guterera uburyo igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa gifashisha amadiyoseze ya Kenya gashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwihebera Imana mu miryango itandukanye. Aho duhamagariwe kuzirikana uruhara rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu gukwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Urambwiye? Sindaheza. duhamagariwe gutanga ya ntererano yo gushigikira amaseminari mato mato yahi iwacu dukurikije indiganizo ya paruwasi umwe wese aherereyemwo. Iyo nkuru nishasha kuri jewe. Katana kimwe waruzi ubwo ibitegekanije kuwa 12 uku kwezi urabizi? Yo no bimenya gute? Negabiri ndabikwibwirira. Numunsi mude amadiyoseze yo gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa aca akora iki? Ko amaze kumbwira ko tuzoshigikira amaseminari yahi wacu muri aya mezi yose. Amashikanwa y'uwo munsi ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo bica birungika mu kigega rusangi c'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa nyene niyaheza akunganira mu ndero y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kw'isi n'Uburundi burimwo. Urambwiye kandi ndanyuzwe nanje reka nje kubwira abo mu mubano muto muto abo rusangiye umuhari nabo mu mugwi ndimwo kugira ngo nabo bashigikira ubwo butumwa, na cane cane ko batije wese ari umutumwa. Kuko nababwiye turi mu ntango zano mezi abiri yahariwe igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Reka rero mu ntango tubashikirize ijambo rishikiriza agatabo kazogenga ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi muri ano mezi abiri yose. Ijambo ryo gushikiriza agatabo kaya mezi abiri ukwindwi no k'umunani yagenewe kuremesha ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo kw'isi yose
kugira ngo haboneke abakozi benshi bamenyesha inkuru nziza. Bakristo bavukanye dusangiye ukwemera muri Kristo, tugasangira n'ubutumwa kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristo ku isi yose. Je kwamenyesha ingene tuzorangura ca gikorwa cyo mu kwezi kw'indwi nuko 8 cyo kumenyesha inkuru nziza. Twifuza ko kidufasha gusaba umukama ngo arungike abakozi benshi murima wiwe. Iyo nkuru nziza nyene tukayimenyesha dushaka ko itubohora, ikatwugururira imitima ngo turushizeho guterera uburyo igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa gifashisha amadiyoseze akenye ngo ashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwiyebera Imana mu miryango itandukanye. Naho ngaho iwacu i Burundi ico gikorwa kitaramenyekana cyane, twomenya ko mu bindi bihugu abakristo baciye kuri cyo aribo batunga abaseminari, bakiyubakira amaseminari, bakarihira amafaranga abasaseredoti bagenda gukarisha ubwenge mu bindi bihugu, bakanarangura n'ibindi bikorwa bijanye no kugwiza abakozi umurima w'umukama. Ngaho iwacu ishaka ryo kwitangira ubwo butumwa ntirashinga imizi. Cyo gituma abungere bacu bamaze kumva ishaka n'umwete by'abahurikiye muri ico gikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa mu bindi bihugu, baciye bashinga ko ku munsi w'Imana ugera kabiri mu kwezi kwa Mukakaro wowo munsi wo gusaba umukama ngo arungike abakozi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushikira ico gikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Uyu mwaka ngahe iwacu mu madiyoseze yose tuzowuhimbaza ko w'Imana igenekerezo rya 12 mu Kakaro. Kazoari n'akaryo ko kumenyesha abatabizi ko ico gikorwa cyatangujwe n'umurayike Yohani Bigara ari kumwe na nyina we Stefania Bigara. Ese uwo munsi ubafasha na mwebwe ba Kristo barayike gutegera ko kubw'ibatisi mwahawe mwese muri abatumwa bo gusaba umukama ngo arungike abakozi mu murima wiwe, mwongera mwerekana ko ivyo musaba mubishaka, mugaterera ngo abo aturungikiye bashobore kuregwa neza. Kwera k'igikorwa cyo muri aya mezi abiri y'ukwindwi nuko 8 gishikiye igikorwa rusange cyo kumenyesha hose inkuru nziza Yezu Kristo, icambere twifuza nuko madiyoseze yose n'aparuwasi yose hoshingwa imigwi ndemesha butumwa y'uko vya Papa yose uko ari 5. Iyo nayo niyi umugwi w'ugwaruka gw'isi yose, umugwi w'imiryango imenyesha inkuru nziza n'umuryango w'abagwayi umenyesha inkuru nziza yose ko kikorwa cyo kwiza hose ukwemera, umugwi w'imikangara y'Imana hamwe n'umugwi ndemesha togo kikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Icaka bitwifuza nuko muri aya mezi abiri y'ukwindwi nuko 8 iyo migwi yogira urunani kumwe n'ugwaruka ruri mu migwi y'itogwa, uri mu maseminari mato y'abafaratiri bose hamwe bagashwara mu mibano mito mito Kristo gufasha abayigize kuzirikana uruhara ntangere rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu kwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Abasaseredoti bari mu maparuwasi nibo boheza bakabaha indinganizo bakurikiza muri uko kugendera imibano biso indinganizo iri muri aka gatabo tubashikirije. Abihebeye Imana mu maparuwasi nabo nyene nibotangwa kubashigikira. Icya gatatu twifuza nuko muri uko gufasha abanyamibano kuzirikana uruhara ntangere ko basaseredoti n'abihebeye Imana boca bafasha gutegera karoro keza twahawe na Yohana na Stefania Bigara basaba ngo basaseredoti bagwire, ariko kandi bagaterera gushika bubaka iseminari yose. Abakristo niyo ngendo twofata. Igisabico c'amezi abiri gishigikirwa n'intererano y'uburyo bwo kurera abo dusavye umukama, niho tuba twerekanye ko tumusavye ico dushashaye. Sinorangiza ntabamenyesheje ko interano mwatanze mu mwaka uheze kuko muyibona muri hagatabo twerungitse mu igega rusange cy'ikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Interano igiye muri ico kigega rusange niheze ikunganira mu ndero y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kwisi. Murumva rero ko natwebwe twageze ico tumara kugira ngo ejo na hirya yejo haboneka abakozi umukama arungika mu murima wiwe. Umuvyeyi wacu Papa abidukengurukira abikirije ku biro by'igikorwa ca Papa citiriwe
Petero mweranda umutumwa. Ariko afatiye no ku bitigiri by'abakristu tumbwiye ko dufise, ntiyaretse kudusaba ko twobahimiriza ngo muterere ugusumba. Shikira rero aka gatabo kazobafasha kurangura ubutumwa tubibukije kuko kwezi kwa mukakaro n'ukwezi kwa myandagaro. Musanga ibice bibiri, mu gice ca mbere tubayagira mu ncama ko ubutumwa y'ikorwa ca Papa citwe Petero mweranda umutumwa. Igice ca kabiri naco kirimwo indinganizo y'ubutumwa n'amasabamana byo muri aya mezi abiri, inyigisho n'ibikorwa byo gukundira umukamanye n'umurima ngo wika abakozi benshi mu murima wiwe. Bigizwe na nyine icubahiro Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umwepiskopi wa diocese y'Imuyinga, akaba umukuru w'igisata c'ubutumwa bwo kumesha inkuru nziza muri episkopi Gatolika y'u Burundi, akaba kandi n'umukuru w'inama episkopi Gatolika y'u Burundi. Murakoze. Inyuma y'iryo jambo reka tubashikirize ikiyago twagiranye na nyine icubahiro Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umwungere wa diocese Gatolika ya Muyinga, akaba ariwe mukuru w'igisata cyo mu nama y'episkopi Gatolika y'u Burundi kijeje ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, akaba kandi anayoboye inama y'episkopi Gatolika y'u Burundi. Ndabasabe mu mutega amatwi. Yo muvyeyi wacu Papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umwungere wa diocese Gatolika ya Muyinga, mukaba murongoye inama y'episkopi Gatolika y'u Burundi, mukaba kandi murongoye n'umugwi ujeje ubutumwa kumenyesha inkuru nziza mu nama y'episkopi Gatolika y'u Burundi. Tugiye kwinjira mu mezi abiri, kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani, ahari igikorwa ca Papa citiriwe Petero mweranda umutumwa. Mwifuza ko kuri ayo mezi abiri abakristu, abihaye Imana ndetse n'abasaserdoti bomenya iki? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Muri aya mezi abiri, ukw'indwi n'uk'umunani, twifuza yuko abakristu dusangiye umuryango Ecclesia ishashe ngaha i Burundi bomenya ubwa mbere ko hariho ico gikorwa ca Papa citiriwe Petero mweranda umutumwa, kikaba kiri mu gisata kijejwe ukumenyesha inkuru nziza abantu bose kw'isi, bakamenya neza ingene ico gikorwa catanguye n'ico kijejwe, ko kijejwe kunganira ama ecclesia amadiyoseze atandukanye yo kw'isi kugira ngo ashobore kumenyesha inkuru nziza ku buryo ikabura umutima wo gukundira umukama ngo yitorere mu biwe abo atera iteka ryo gusangira nawe ubusaserdoti no gusangira nawe ingendo y'ubwihevye. Nico rero twifuza ko ayo mezi abiri yotwunganiramwo. Murakoze. Yesu atubwira ati ivyimborwa ni vyinshi, abakozi bakaba bake. Muri iyo ntumbero nyene abepiskopi Gatolika y'u Burundi mwarashinze umunsi mpuzamadioseze duhimbaza ku munsi w'Imana ugira kabiri mu kwezi kw'indwi, kugira ngo twese hamwe dusabe nyene n'umurima arungike abakozi benshi mu murima wiwe, ariko kandi duterere ngo abo mukama atoye baronka aho bigira, baronka ababigisha, ico bambara, aho basengera, ico bafungura, ibitabo bigiramwo, kugira ngo kandi bashobore kwitegurira neza iryo banga banonokewe. Mu gushinga uwo munsi mwipfuza iki? Mbega uno munsi muravye kuko araheze imyaka turiko turahuhimbaza mwahari mikeyi, ariko uno munsi muravye kuhimbazwa mubona bibashimisha? Mu gushinga uwo munsi twipfuje yuko ico gikorwa cyo mu kwezi kw'indwi no mu kwezi k'umunani coheza kikashikanwa ku rugero runini rurengeye izindi kuri uwo munsi. Uwo munsi ukaba nk'isonga ry'ibikorwa muri ayo mezi abiri, kakaba karyo kuko abakristu mu madiyoseze yose, mu maparuwase yose bigina iteka batewe ryo gusangira na Kristu ubutumwa bwo kumenyesha ku isi yose inkuru nziza, bagasangira nawe ubutumwa bwo kuronsa Ecclesia
abarongozi, abasaserdoti n'abihebeye Imana, bagasangira nawe ubwo butumwa bwo gushigikira, bwo kuremesha abo wenyene aba yashikiriye, akabakorako mu mitima, mu ibanga ry'imitima yabo, akababibamwo ishaka ryo kumwihebera mu busaserdoti canke mu buzima bwihevyi busanzwe. Ukaba rero umunsi mukuru wegeranya ibikorwa byose muri ayo mezi abiri. Twipfuza rero yuko uwo munsi woba umunsi wo guhimiriza abakristu aho bari hose, kugira ngo bahimbarwe n'ukugira urunani, bakagira ikibiri cy'igisabisho basaba umukama ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe, bongera basabira nabo wenyene amaze gushyira ahabona, akabaturungikira, akabaduha ati ngabo ndababahaye nimubarere. Baheze rero babasabire, bongere begeranye n'imfashanyo iheze kunganira indero yabo, igikorwa cyo kubarera gushika tubashikanye ku rugero kumwihebera, kuko mu busaserdoti canke mu ndagano z'ubuzima bwihebye. Rero mukagira muti none uko uwo munsi uhimbazwa gushika ubu biradushimisha. Novuga nti turacyari mu ntango mu by'ukuri, kuko uwo munsi tuwushinze vuba. Amezi twari tuyasanganywe, kwezi kw'indwi n'uk'umunani twari dusanzwe tubizi yuko agenewe icyo gikorwa cyo gusaba ngo umukama arungika abakozi benshi mu murima wiwe, tugasabira abo amaze kwitorera, tukongera tugatanga n'intererano. Ariko uwo munsi wo kugira tuti duhimbaze icyo gikorwa, twiyumve ko twatoneshejwe mu gusangizwa na Kristu uwo murimo, icyo gikorwa cyo kuronsa ekleziya, abasaserdoti n'abihebeye Imana, uwo munsi tuwushinze vuba. Rero uko uhimbazwa gushika ubu ntibirashika ku rugero rudushimishije. Twipfuza yuko woheza ukazohimbazwa neza gusumba uko bimeze ubu, gutyo n'icyo gikorwa kigatera imbere mu buryo budushimisha rwose kandi buninahaza Imana. Rero muri make novuga nti ego ntikirashika ku rugero rudushimisha, mugabo turizeye yuko vuba, kubera ko twashinze uwo munsi kandi twagiye inama yuko duhagurukira rimwe mu migwi itandukanye turimwo, kugira ngo dukore twerekeza akigoro kacu ku guteza imbere rwose iryo shaka ryo kwihebera Imana. Turafise umwizero wuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, uwo munsi uzohimbazwa neza rwose ku rugero rudushimisha. Murakoze. Mu gusozera ijambo ryahe mushikiriza abakristo, abihebeye Imana n'abasaserdoti kugira aya mezi abiri yahariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda ubutumwa bazoyemwe neza nk'uko Ekleziya muryango yabidutekanirije. Ijambo no bashikiriza ni rya rindi nyene umukama wenyene yatubwira ati ivyimburwa ni byinshi, mugabo abakozi bakaba bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Nta bundi buhinga bwo kugira ngo tugwize abasaserdoti n'abihebeye Imana. Icyo umukama yatubwiye ni icyo nyene, ni dupfukame, dusenge, tumwizeye kandi tugabiye kumukundira, tugabiye no kwitanga, kugira ngo koko ibyo dusaba biboneke ko tubyifuza kandi tubishashaye. Murakoze. Musenyeri Hakimu Nahondereye, umwungere wa Diocese Gatolika ya Muyinga, mukaba murongoye inama y'Episkopi Gatolika ya Burundi, mukaba kandi muyoboye n'uyu mugwi ujeje ubutumwa kumesha inkuru nziza muri iyo nama y'Episkopi Gatolika ya Burundi. Ndabakengurukiye. Murakoze cyane rwose Radio Maria. Inyuma yo kudufasha gutegera hamwe no kuduha intumbero y'ano mezi abiri twashikirijwe n'umwungere, reka kandi
ndabasabe mwumvirize Patiri Salvatore Ngendabanyikwa umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, nawe twaraganiriye atubwira ibijanye n'ico gitabo cyane cyane bikuru dusanga muri ico gitabo, ariko kandi aratubwira nawe nyene uko muri ano mezi twoheza tukarangura ubutumwa. Ororowe uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Patiri Salvatore Ngendabanyikwa umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, mwarateguye igitabo cyo kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Bikuru dusanga muri ico gitabo vyo bari vyahe? Yego murakoze cyane. Imbere yuko nja mu bikuru biri mu gatabo twabateguriye, nashaka ubwa mbere kwibutsa ko muri Eklezia yacu aho iwacu i Burundi abungere bacu barashinze amezi abiri mu kakaro na myandagaro ko ari amezi abereye gusaba ngo nyene umurima arungike abakozi benshi umurima wiwe. Abakristo bose rero barakiyana akanyamuneza kadasanzwe, abatumwa bashasha baba abasaseredoti, abafurera n'ababikira. Barahimbagwa no kubona ko Imana yumvise ibisabisho vyabo ikabaronsa abazobavuna bataravunika. Twebwe rero mu bikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza, ayo mezi twayagize gwacu kugira ngo dukabure, dukomeze, turemeshe umutima ukwihebera Imana mu bakristo bose babatijwe, mu kubereka ubukene bw'abatumwa bamenyesha inkuru nziza mu makungu. Tugiye duciye igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa kijejwe kuremesha itorwa no kwegeranya amashikanwa gifashisha amadiyoseze akenye ngo ashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwiyebera Imana mu miryango itandukanye. Kugira ngo rero ubwenge ntibuzindwe, twama rero twateguye agatabo gaherekeza ubutumwa bw'ayo mezi abiri. Aho gatabo tugasangamo ibintu bikuru bitanu. Ubwa mbere turasangamwo ijambo ry'intangamarara, ijambo ritanga intumbero y'ubutumwa bw'aya mezi abiri ryanye n'icubahiro Musenyeri Yoakimu Ntahondereye mwi wa diyoseze ya Muyinga, akaba umukuru w'igisata cyo mu nama episkopi katolika y'u Burundi kijejwe ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, akaba kandi warongoye inama episkopi katolika y'u Burundi. Kwa kabiri turasangamwo kandi ijambo ry'umuyobozi ndemesha butumwa bwa papa rwego rw'u Burundi akenguruka ku izina ry'abayobozi bwa papa intumbero abungere baduhaye. Bagatatu turasangamwo kandi ijambo ry'umuvyeyi wacu papa dushikirije ku munsi ugira 57 wo kuremesha itorwa duhimbaza ku munsi w'Imana ugira 4 nyuma ya Pasika, munsi w'Imana w'umwungere mwiza. Ubwa kane turasangamwo amamuko y'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda ubutumwa n'intumbero zaco. Kwa gatanu dusangamo indinganizo y'amasabamana, indinganizo y'ibikorwa abakristo twese dusabwa kurangura kugira inkuru nziza ishikire bose. Ibikuru birimwo nivyo. Murakoze. Ico gitabo kigenewe bande, bazogikoresha gute? Iki gitabo kigenewe abantu bose, niko abungere batubwira ko muri iryo jambo nababwiye twashikizwe n'umwungere ayoboye igisata cy'ukomeje inkuru nziza. Avuga ati abakristo bavukanye dusangiye ukwemera muri Kristo, tugasanga n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristo ku isi yose, nje kubamenyesha ingene tuzorangura cya gikorwa cyo mu kwezi kw'indwi n'ukw'umunani cyo kumenyesha inkuru nziza. Twifuza ko kidufasha gusaba umukama ngo rubika abakozi benshi mu murima wiwe. Agatabo rero kagenewe abantu bose, ariko hariho abazi imbere y'abandi. Nabivuze na mwijambo nashikirije nkenguruka iryo jambo abepiskopi badushikirije, nagize nti ndahamagariye abantu bose bafise uruhara rwishirwa mu ngiro y'ivyo abungere bacu badushikirije muri aka gatabo, cyane cyane abayobozi ndemesha butumwa bwa papa mu madiyoseze yose, abajejwe igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, kayo usanga abayobozi b'amaseminari mato mato, abasaseredoti bakuru mu maparuwasi, hamwe n'imigwi ndemesha butumwa y'igikorwa vya papa mu maparuwasi yose. Umwe wese hari ngo yitange mu kuremesha ubutumwa mu kiringo c'ayamezi abiri ya mukaka na myandagaro abungere bacu badushikirije.
abakuru bakuru rero nabo namaze gusaba ngo batambutse iri jambo ryiza kumenyesha inkuru nziza. Murakoze. Uno munsi habaye hari abakristu bariko baratwumviriza bo batararonka iyo ndinganizo yo mu ico gitabo, bobo barakora iki? Naho wajije gutyo sinibaza ko hari abantu abakristo indinganizo itarashikira, kuko utu dutabo twarutanze mu ntango z'ukwezi wa gatandatu. Aho bo rero batarabona indinganizo bararaba ibikuru bikuru byari mu gatabo twatanze ku mwaka weze nk'aya mango, bo usanga mucyo kwifashisha. Ariko kandi igikorwa gikuru muri aya mezi abiri ni ugusenga cyane, dusabanye no murima uriko abakozi benshi murima wiwe. Igisabisho rero nticigera giharana gatoyi mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, boheza rero bagakoranira hamwe bagasenga basabanye no murima ngo abandanye atora amenyesha inkuru nziza. Murakoze. Mu byo mwadushikirije mwatubwiye ko igitabo kigenewe abantu bose, kigenewe abakristo bose, umuryango w'abakristo bose. Mbega ibikorwa byoheza bikarangurwa haba mu mpande zitandukanye z'umuryango w'abakristo vyoba ivyahe? Nange ndisunga cyane mu kwiciro kibazo intumbero abungere baduhaye baciye ku mwungere ayoboye igisata cikomeje inkuru nziza ku isi yose mu nama y'Episkopi Katolika y'u Burundi. Niyo yaduhaye intumbero zitatu zikuru zo nagira ngarukeko. Atubwira ati kubera ko igikorwa cyo muri aya mezi abiri y'ukwindwi n'ukw'umunani gishingiye igikorwa rusange cyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo, icambere twifuza nuko mu madiyoseze yose n'apawasi yose boshinga emigwi ndemesha butumwa ibikorwa vya papa yose uko ari 5. Iyo nayo niyi: umugwi w'ugwaruka rw'isi yose, umugwi w'imiryango imenyesha inkuru nziza, umuryango w'abagwayi amenyesha inkuru nziza, umugwi w'imikangara y'Imana, hamwe n'umugwi ndemesha togwa wewe kigo ca papa citiwe Petero Mweranda umutumwa. Icakabiri bifuza nuko muri aya mezi abiri y'ukwindwi n'ukw'umunani iyo migwi yogira urunani kumwe no gwaruka ruri mu migwi y'itogwa, uri mu maseminari matoyi n'abafaratiri bose hamwe bagashwana imibano mito rukristu, gufasha abayigize kuzirikana uruhara ntangere kw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu gukwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Abasaseredoti bari mu maparuwasi nibo boheza bakabaha indinganizo bakurikiza muri uko kugendera imibano bisuze indinganizo iri muri aka gatabo tubashikirije. Abihebeye Imana bari mu maparuwasi nabo nyene ntibotangwa kubashigikira. Icyagatatu bifuza abungera tugira bati icyagatatu twifuza nuko muri uko gufasha abanyamibano kuzirikana uruhara ntangere kw'abasaseredoti n'abihebeye Imana boca bafasha gutegera akaroro keza twahawe na Yohana Biga na Stefania Biga, basaba ngo abasaseredoti bagwiye ako kandi bagaterera gushika bubaka iseminari yose. Abakristu niyo ngendo twofata. Igisabisho c'amezi abiri gishigikirwa n'intererano y'uburyo bwo kurera abo dusavye umukama, niho tuzoba twerekanye ko tumusavye ico dukeneye. Ibikuru bikuru badushikirije nivyo. Murakoze. Mu ntango zano mezi abiri yahariwe igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, ijambo mwoshikiriza bariko baratwumviza bose ni rya? Ego mu ntango y'amezi abiri yahariwe igikorwa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, ijambo noshikiriza namaze kurivuga muri agatabo nyene, niyo kandi ngira ngarukeko. Twese nk'abakristo duhamagariwe kwitanga mu gusaba umukama ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe. Bwa mbere ni ugusenga, ni ukwitanga dusabanye n'umurima uriko abakozi benshi mu murima wiwe. Icya kabiri, harabandi ko kwitanga dusabwa guterera uko dushoboye ngo abariko baritegurira ibanga ry'ukuba abasaseredoti no kwebera Imana baronke ivyo bakenera mu kwitegurira iryo banga. Kuko mubizi ibikorwa vya papa ni ikintu cyose ciza umuntu akora yitanga inkuru nziza imenyekane ku isi yose. Murakoze. Patiri Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi, ndabakengurukiye. Naje ndabashimiye cyane gose. Wewe wabatijwe kandi ugakomezwa ingo witoreze itogwa ryawe, umugwi witogwa
muvugire Kristu kw'isi yose bamumenye. Inyuma yaho kandi tugaruke ku kiganiro twagiranye na Musenyeri Leonidas Nakarutimana asanzwe ari umuyobozi w'iseminari nto y'Umumika muri diocese ya Rutana, atubwira uko twokwitegura no mezi ndetse n'ukuntu tuheza tukayabamwo mu migwi itandukanye. Bakristu mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisiyonari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Musenyeri Leonidas Nakarutimana musanzwe muyoboye iseminari nto y'Umumika muri diocese ya Rutana, mwari mu nama yatunganijwe n'ibiro ndemeshabutumwa bw'ibikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, aho mu vyizwe harimwo gutegura amezi ukwindwi n'ukwezi k'umunani yagenewe gusabira no kwegeraniriza kumbure ivyotunga amaseminari n'amanovisiya, mukaba namwe muyoboye iseminari nto y'Umumika. Mbega mwebwe uvyo mwashoboye gutegura, mwebwe mugiye gukora iki nk'abayobozi imbere yuko ayo mezi agera? Yego murakoze. Dusanzwe ayo mezi uko ari abiri, ukwindwi no k'umunani, uko umwaka utashe twari dusanzwe twegera abakristo cyane cyane tukabibutsa uruhara bafise rwo kubeshaho iseminari ntoyi yo mu Mika, iseminari ya diocese imaze imyaka mike kuko twatanguye mu kw'icenda kw'ibihumbi 2012, ni seminari rero imaze igihe kigufi. None rero mu byo twize cyane cyane natahuye yuko twokwitegura hakiriho ikiringo ayo mezi acegereza tutarayashikamwo, kuko hari ibikorwa byinshi biyabanziriza. Ni nk'ukuraba abo dusangiye ubutumwa, nk'ujejwe ubutumwa bw'itorwa muri diocese, uri nk'indemesha torwa, imirwi irimwo urwaruka ruri mu migwi nyene yitorwa, abayoboye amaparuwasi n'abandi, kugira ngo twitegurire ayo mezi hataragera. Cyane cyane rero natahuye yuko ico gikorwa cinjira mu gikorwa gikumbanya byose cyo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristo ku isi yose, kuko ari banga ry'uwabatijwe wese, kugira ngo baba Kristo tubashikire bazi yuko aho barangura ibanga ryabo ry'uwabatijwe. Murakoze, muratubwiye abo mugiye gufashanya kumbure ibikorwa muzoheza mugakoranya mukaja inama kugira ngo mushobore gufashanya ivyo bikorwa mu kurindira. Ariko twinjiye neza na neza mu kiringo c'ayo mezi abiri, mwebwe muhamagarira iki abaseminari ubwa mbere kumwe n'ubwo gwaruka mwavuze rero mu migwi ndemesha torwa hamwe n'imigwi yitorwa, bokora iki mwayo mezi? Urakoze kunyibutsa abaseminari, cyane cyane hariho abo baseminari nyene batoyi tureze baba bari mu buruhuko, bari iyo bavuka mu maparuwasi yose ya diocese ya Rutana, ariko kandi tuba dufise n'abaseminari bakuru baba bari mu buruhuko bw'ubutumwa mu maparuwase yose, kandi baja no mu bisata no mu mibano Kristo. Abo bantu bose rero na bamwe nari mpejeje kuvuga, dusangira ico gikorwa cyane cyane muri ayo mezi. Ico twihatira no gukabura umutima w'ubutumwa mu ba Kristo, tukagira tuti nk'ababatijwe ubwa mbere nibasabe kumwe Yezu Kristo yabitubwira yuko abatumwa batangwa n'Imana, Eklezia ironka abatumwa ibahawe n'Imana. Natwe turafise ubutumwa bwo kubasaba Imana, nimusabe nyene umurima arongike abakozi benshi mu murima wiwe, kuko umurima wiwe uracakeneye abakozi benshi, ivyimburwa ni vyinshi, abakozi bakaba bake. Ubwa mbere rero ico gisabisho ko abakristo baremesha igisabisho rwose, bagasaba ko nyene umurima Imana irwiza abatumwa b'Eklezia. Ubwa kabiri turabibutsa yuko basabira bagumiza ku mutima mu gisabisho cabo abasanzwe barashitse mu ibanga ryo kwihebera Imana, abasaserdoti, abafurera, ababikira, kandi bakanibutswa bakibukanya
n'abasanzwe bavuka muri bo, mbere cyane cyane nk'abamisiyonari, abantu bagiye kumenyesha ijambo ry'Imana mu bihugu vya kure, baba bazi bakabashira ku mutima, bakabasabira, bakumva yuko ari iteka ry'uwabatijwe wese. Ubwa gatatu rero muri ayo mezi aba ari amezi abantu bariko barimbura, ariko baregeranya ivyo bimbuye, turabasaba guca bashigikira rero bimwe biboneka, batanganye umutima mwiza ku vyo bimbuye, kugira ngo bashigikire iseminari yacu ntoyi muri diocese, ariko kandi n'amarerero y'abihebeye Imana, amanovisiya nayo nyene ategura abatumwa b'Ekleziya. Ivyo bikorwa rero ivyo cyane cyane duheza tukagaruka ko dushimitse muri ayo mezi abiri yo muci. Murakoze, muratubwiye abatari bake, ariko kandi hariho abavyeyi bavyara abo banovisi bakavyara nabo baseminari baba bato canke bakuru, bashobora kuba batahura cane umuhamagaro abo banovisi nabo baseminari bariko baritegurira kujamwo. Bobo uruhara bogira cane cane mu bijanye no kugira ngo bino bikorwa muriko murategekanya bishobore kumenyekana kandi birangurwe gobwa. Nibuka yuko iyo dutumye ko inama y'abavyeyi barereye ku iseminari yacu, duheza tukababwira ugo ruhara rw'uko baje imbere y'abandi bavyeyi, ko bobo vyumva mbere bakadufasha guhimiriza gusumvya n'abandi ukuntu iseminari, kuko tuyibabwira, tukababwira ivyikeneye, tukababwira vy'abana bakenera kuva mu ntango y'umwaka w'ishure kugera uheze, ko mbere kenshi duhakwa kutabikwiza, kumbore rimwe umuntu agasanga hari no kwinjira mu madeni kugira duheze umwaka. None rero abo nibo ba mbere duhora tubibwira, kuko baza mu nama yabo hakiri kare, hakiri muri aya mezi yo mu mvura. Abandi rero atari nabo njiye nibuka nuko n'abavyeyi bafise abana baja barihebeye Imana, bafise abasaserodoti, bafise ababikira, bafise abafurera, bafise abo nyene nyibukije abanovisi, nabo nyene duheza tukababwira yuko igihe duhura yuko boheza bakadufasha ubwo butumwa, kuko bari mu babukora, sinovuga ngo bikorera, abakristo bose babukora bikorera, mugabo ngira nti kumbure abo vyumva ningoga gusumvya abandi. None rero naho tuzohashimikira muri irici kugira ngo iyo mirwi, baba twebwe canke baba abo dusangiye ubutumwa nka zandemesha torwa, baba abasaserodoti iyo bari mu maparuwase, iyo mirwi tuyibuke yuko itegerezwa gutegekanirizwa umwanya iryo jambo rikayagwa. Ubwa mbere gusabira abari mwibanga bamaze gushikira ibanga ryo kuja mu murima wa Ekleziya. Ubwa kabiri gusaba Imana kugira ngo ibarwize, ishire mu mutima w'urwaruka uko gukunda kwihebera umuryango Ekleziya. Ubwa gatatu rero kurondera ingene begeranya vyotunga abo mu marerero basanzwe barimo. Murakoze, mu gusozera ko turi mu ntango y'ano mezi, ico muhamagariye abasaseredoti abihebeye Imana, abavyeyi, abakristo muri rusangi, n'ugugwaruka nyene baba bari mu maseminari mato canke makuru canke abanovise n'icahe. Hakiri ubu nogira nti ico twese twohurirako mu gutegura ayo mezi, mugabo kandi no mu kugira ijambo ritwubaka, nuko tumenya ko turabatumwa, tugaheza rero tukumvira nyene umurima. Mu kwicumi guheze Ekleziya, umuvyeyi wacu Papa yaraduhamagariye guhimbaza bimwe bidasanzwe ukwezi kwahariwe kumenyesha hose kw'isi yose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Araheza atugira ati uwabatijwe n'umutumwa. None rero twebwe tugira tuti iryo nibanga ridashinguka, ritagira ukwezi riba rihambaye n'ukwezi bamera nk'abagibagira, iryo nibanga tugendana twamana. Abo rero nogira nti tubandanye nyabona dusabe kugira ngo ushaka ry'Imana riranguke, kugira ngo n'abandi bose dusangiye ibanga ryo kubatizwa bagume bumva uwo mutima w'ubutumwa muri bo, kandi bawumve nk'uko bawutorewe, bawumve nk'uko ari umuhamagaro wa zina mu Kristo wese. Murakoze. Wewe wabatijwe kandi ugakomezwa, ingo witohoreze itogwa ryawe
mbega Bernadetta kutakije na televiziyo ivyo uriko urasoma n'ibiki? ni wowe utazi ibigezweho mu bikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Uvuze ibikorwa vya papa? Ego. None ko umuvyeyi wacu papa tuzi ko afite icicaro i Roma, ivyo bikorwa birangura ni iwacu gute? Mu nama y'Episkopi Katolika hariho igisata kijeje ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo gikorana n'ibiro bijeje ubwo butumwa ku cicaro c'umuvyeyi wacu papa i Roma. None wari kusoma ibijanye n'izo nzego? Oya, nariko soma gatabo ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi vyasohoye. Na gatabo ko kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa co gukwiza hose inkuru nziza citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Na gatabo ko muri aya mezi abiri mu Kakaro na Myandagaro uyu mwaka. None muri aya mezi abiri ukwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani ibikorwa baduhamagariye mwako gatabo n'ivya duhamagariwe gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe. Aho duhamagariwe guterera uburyo igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa gifashisha amadiyoseze ya Kenya gashobore kurera abiyumvamwo umuhamagaro w'ubusaseredoti no kwihebera Imana mu miryango itandukanye. Aho duhamagariwe kuzirikana uruhara rw'abasaseredoti n'abihebeye Imana mu gukwiza hose inkuru nziza bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Urambwiye? Sindaheza. Duhamagariwe gutanga ya ntererano yo gushigikira amaseminari mato mato yahi iwacu dukurikije indiganizo ya paruwasi umwe wese aherereyemwo. Iyo nkuru nishasha kuri jewe. Katana kimwe waruzi ubwo ibitegekanijwe kuwa 12 uku kwezi urabizi? Yo no bimenya gute? Negabiri ndabikwibwirira. Numunsi mude amadiyoseze wo gusaba umukama ngarungika abakozi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa acakora iki? Ko amaze kumbwira ko tuzoshigikira amaseminari yahi wacu muri aya mezi yose. Amashikanwa y'uwo musi ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo bica birungika mu kigega rusangi c'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Ayo mashikanwa nyene niyaheza akunganira mu ndero y'abaseminari n'abanovisi bo mu bihugu bitari bike vyo kw'isi n'Uburundi burimwo. Urambwiye kandi ndanyuzwe nanje reka nje kubwira abo mu mubano muto muto abo rusangiye umuhari nabo mu mugwi ndimwo kugira ngo nabo bashigikira ubwo butumwa na cane cane ko batije wese ari umutumwa. Twaraganiriye kandi na Patiri Anselme Ntije umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Ngozi aratubwira uko biteguriye ano mezi abiri eka mbere aratubwira n'ibikorwa asaba yuko mu paroisse vyorangurwa bisunze ininganizo bashikirijwe n'ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi. Yo muvyeyi wacu papa ibikorwa vyawe biraturemesha biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Patiri Anselme Ntije umusanzu umuyoboye ibikorwa vya papa vyo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Ngozi tugiye kwinjira mu kwezi kw'indwi ndetse tushitubanda no kwezi k'umunani amezi abiri yose yahariye igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa aho nyene tuzi yuko dufise ubutumwa budasanzwe bwo gusabira no kweganiza amashikanwa amaseminare n'amanovisiya biciye kwico gikorwa nyene. Mbega muri diocese ya Ngozi mwebwe ayo mezi abiri mwayateguye gute? Ego cane murakoze. Twebwe aya mezi abiri ukwindwi n'ukumunani yo kuremesha ubutumwa bw'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda ingene dusanzwe tubitunganya nuko twege duhora tugira inama abasanzwe bajejwe ubutumwa bw'ibikorwa vya papa vyo kwiza hose inkuru nziza turagira inama yo kugira integuro. Iyo nama rero nk'ubu twaramaze kwigira yabaye itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu. Muri iyo nama rero tugira turaheza tukiga ingene tuzoringaniza ivyo bikorwa. Ubu rero nko muri iyo nama icyo twakoze kwabaye ukwandikira ikete abasasedoti barongoye amaparuwasi. Muri iryo kete rero ivyiyumviro bikuru birimwo twanditse tubibutsa intumbero y'igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Tuributsa yuko itariki 12 z'ukwezi kw'indwi
bizoba bihuriranye na wa munsi w'Imana ugira kabiri wo muri uko kwezi, bazokwegeranya amashikanwa, hanyuma ayo mashikanwa amaze kwegeranywa bagaca bayashikanye muri ivyo biro bijejwe ubwo butumwa bwa papa bwo gukwiza hose inkuru nziza kuri diocese nyene, hamaro natwe kazoca tuboneraho kuyarungika hariya mu biro bijejwe ubutumwa bwa papa bwo gukwiza hose inkuru nziza i Bujumbura. Ariko rero tugaca tubibutsa ingene muri ayo mezi bazokwifata mu kuremesha ubwo butumwa, turaheza tubandikira yuko boheza bakagenda hariya ku biro vya diocese nyene bagiye gutora twa dutabo tuva hariya mu biro by'ibikorwa vya papa mu rwego rw'igihugu. Turya dutabo rero bakazoza bararaba bijya bikorwa bisanzwe bitekanijwe bakabifatirako, hanyuma kandi bakabikora. Muri iryo kete kandi twabarungikiye twarabamenyesheje tubashimira ku mashikanwa batanze yo muri ca gikorwa c'imikangara y'Imana. Twarabarungikiye icegeranyo turabakengurukira, emwe kuko uno mwaka muri diocese yacu ya Ngozi barakoze birashimwa. Habonetse mu mapawasi yose 42,000 n'ibihumbi 44 n'amajana 990, kandi twarateye intambwe iboneka kuko twararengeje imiliyoni zirenga 10 ugeranije nayo twahora turonka. Iryo kete rero twanditse n'umwepiskopi arongoye diocese yaciye nawe ariterako igikumu kugira ngo vyerekane yuko ibi bikorwa tubikora mu bumwe n'umwepiskopi, hamaro n'abasaserdoti bagacabona yuko ari bikorwa tudakugura twebwe twenyene. Umwepiskopi yashinze ubwo butumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza, ariko kandi n'umwepiskopi abishigikiye kukurumva ko kuri iryo kete ateye ko n'igikumu. Murakoze kudushikiza iyo nteguro mwateguye. Kumbure tuzoturamenya ku mwanya uko bimeze, ariko mu kurindira kumbure abakristo barafite ico baba barasigarana ku kijanye n'ayo mezi abiri, kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani, nabo bunyene ubutumwa mubashikiriza bwo bugahe? Yego cyane, ubutumwa twoshikiriza abakristo ba hano muri diocese ya Ngozi mbere ndetse n'abandi ba Kristo bose nuko muri aya mezi tugiye kwinjiramwo kwezi kw'indwi n'ukw'umunani, abakristo bo kwitwararika icyo gikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, kuko icyo gikorwa kirahambaye. Abakristo boheza bakaboneraho akaryo kugusabira abo bariko baritegurira ibanga ryo kwihebera Imana. Ubwa mbere abakristo bagasenga, bakumva yuko mu murima w'Imana abatumwa bakenewe benshi kandi beranda. Iruhande rw'ico gisabisho ndatumirira abakristo ko boheza bakegeranya n'amashikanwa ashobora kuboneka kugira ngo abo batumwa Imana iriko iradutegurira baronke ibibafasha mu mwiteguro mwiza, kuko nanone niho mwiteguro heza ukagenda neza baronse n'ivyo bizobafasha kugira ngo haboneke ibikoresho bikwiye vy'ingene biga, vy'ingene baronka udufungurwa tubafasha, kuko nanone muri iryo banga n'ivyo byose mu kugitegurira birakenewe. Murakoze. Patiri Anselme Nicintije, umuyobozi w'ibikorwa vya papa byo kumisha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Ngozi, ndabakengurukiye. Yego cyane, je ndabakengurukiye gose. Twaraganiriye kandi n'umuvyeyi umwe mu bafise abana biga mu seminare ntoyi, nawe no muri diocese ya Rutana. Reka nawe nyene ndabasaba mutega amatwi, aratubwira ko nabo bavyeyi nyene kumwe n'abandi ba Kristo muri rusangi togira ico dufashije muri ano mezi abiri. Uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Baranyizigiye Remi, umuvyeyi wo muri Pawase Musongati diocese Rutana, musanzwe mufise umwana ari mu seminare ntoyi yo mu Mika. Umwanya mezi abiri kwezi kw'indwi n'ukw'umunani yagenewe gusabira no kwegeraniza akafashanyo amaseminari n'amanovisiya. Mwebwe ico gikorwa nk'abasanzwe bafise abana mu kirangura gute? Ego murakoze cyane, mbanje kuramutsa Yozefu. Twe imfashanyo yacu bwa mbere yoyo iva kuri kajya gatererano dutanga k'ishure bita Minerval, niho kava. Aho niho rero nibwo buryo bwa mbere twebwe nk'abavyeyi dutangamwo ako gafashanyo.
ubu ni nabwo turatanga agafashanyo nk'abandi bakirisu bose mu maparuwasi kuko hari abigihe nyene cyo kwegeranya imfashanyo za paruwasi natwe rero nk'abavyeyi barereyeyo tuza mu bambere murumva twahe tuvyumva ningoga kuko tuba tuzi ko dusanzwe hafashwa abana bacu ariko sukubera ico gusa nuko tubona ko twe turanamenya nuko nabikane birakenewe kuko turamenya ubuzima bwabo ingene bumeze niki tukabona ibikenewe byose nico gituma twebwe duheza tukagerageza kuba mu bambere batanga kwatererana. Murakoze kumbira hari abavyeyi batarabimenya canke ngo babimenyere abakristo muri rusange batarabimenya canke ngo babimenyere ijambo mwe mumva mu babwira ni rya ijambo no babwira ubwa mbere nuko bokumva yuko muri ibi bitugezemwo ubuzima bw'abatushikiriza inkuru nziza twebwe abakirisa ari twebwe tubwiza kubwifatira mu minwe mu bisanzwe aho naho rero tugatangurirana cane nyene muri iryo yogi ritegura abo bantu badufasha kudushikiriza ijambo ry'Imana niyo bava mu maseminari nico gituma rero jewe nkanje ndabitegera nk'umukirisu yumva ico kibazo nyene kimeze no basaba yuko bokwiyumva koko aba bavyeyi bacu badufasha mu nzira yo kuduteza imbere mu bukristo ku mutima ko twobafata mu mugongo ko dushoboye na cane mu maseminari tukamenya ko ubwa mbere bwobwo abandi bana iyo bari muri ajya amashuri y'uburaro leta iragira agafashanyo iheza ikabashikiriza kugira ngo bashobore kubaho mu kubafungurira ariko amaseminari aribako yibaye ko rero murumva ko ubuzima bugoye uravye ingene ubuzima bw'ubumeze abana bacu biraheza bikagora ingene babaho nico gituma rero abakristu na cane abavyeyi bafise abana mu maseminari twogerageza gufata mu mugongo amaseminari yacu kugira ngo abo bana bashobore kwiga eka no kuri batomoye mu buryo bwose no kuvuga ku mutima no ku mubiri nyene. Remi baranyizigiye umwe mu bavyeyi bafise abana biga mu seminari nto yo mu Mika muri diocese Rutana mukamura muri Paruwasi Musonga atinda bakengurukiye. Murakoze cyane Imana ibahezagire namwe. Amen. Nkengurukire bano bari mu nzego zitandukanye twashoboye kuganira eka mwumvise bitari bike bidufasha nyene kwinjira neza muri ano mezi abiri. Eka ngire ko ndabibutse yuko tugeze mu ndwi igira kabiri itangura ejo ku munsi w'Imana itariki 5 gushika ku munsi wa gatandatu itariki 11 za kuno kwezi kwindwi. Ikaba rindwi ihariwe ugusaba umukama ngo arungika abakozi benshi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira amaseminari n'amanovisiya. Ibikorwa navyo duhamagare kurangura nuko abari mu migwi yitorwa na ndemesha torwa abaseminari bakuru na bato bari mu buruhuko hamwe n'abari mu mugwi ugwaruka gw'isi yose imikangara y'Imana bayifashijwemwo n'abasaseredoti bogendera imibanuro Kristo yose kugira ngo bamenyeshe abakristo bari mu mibano ingene boshigikira ubutumwa bw'itorwa mu bisabisho no mu kwegeranya uburyo ico gikorwa cotunganywa n'abasaseredoti. Bakristo mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisionari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Imbere yo kurangiza ndabasabe mutega amatwi Patiri Salvatore Ngendabanyikwa umuyobozi nemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi aradushikiriza inkuru nshasha mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ku bakunzi ibikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo no kuba Kristo bose nzango no kubamenyesha ko kugenekerezo rya 2026 Rusama mwaka wa 2020 umuvyeyi wacu Papa Francisco yatangaje ingingo yemeza ko igitangaro cabaye basavye Paulina Jariko yatangoje igikorwa ca Papa cyo kwiza hose inkuru nziza kwari icukuri kubera iyo mvo rero agiye gushirwa umugwi w'abahimbazwa itariki y'uko rubanza tuzoyemenyeshwa hanyuma tubarangiye tuvyitegurira mu gisabisho. Murakoze. Mu kurangiza nkengurukire mwebwe mwese bakunze imisamirizo mu byo wacu Bikira Maria mukaba n'abakunzi bakino higaniro cy'ibikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo mwari mutuziza amatwi reka ndabakengurukire ndabifuriza kuzoba neza muri buno butumwa kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo duhamagare muri ano mezi abiri. Kino higaniro mwagiteguriwe kandi magishikirijwe na jewe Joseph Nizigimana naho butaha. Muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho butaha.